Ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana nongera kandi abayikaze mu kiganiro Intahe yacu. Ikiganiro Intahe yacu nkuko vyari bisanzwe turiko turigira hamwe icigwa citwa kugendera mu kugororoka. Rero ndashimiye cyane uburyo murushizaho kudushigikira kugira partage n'ibindi mwarahezagiwe cyane. Rero mu kiganiro Intahe yacu yuno munsi nkuko nabibabwiye tubandanya twigira hamwe icigwa bita kugendera mu kugororoka. Mu cigwa cuno munsi turaza kubona ni gute twogendera twoshira ku mugaragaro ubuzima bwo kugororoka. Nkuko twabibonye twarabonye ko ubuzima bwo kugororoka n'ubuzima umuntu yakira. Ntushobora gucika umugororotsi kubera ibikorwa vyawe. Wiyumviriye ko uzoba umugororotsi kubera ko ibikorwa byo kugororoka wakoze, ntidugirwa abagororotsi kubera ko twakoze ivyiza, twatanze, twagiye gusenga, twafashije imfuvyi. Ni vyiza ariko sivyo bitugira abagororotsi. Twarabonye ko gucika umugororotsi ni ukwizera ico Yesu Kristo yaje gukora. Ni kwizera ko Kristo yapfuye kubw'ivyaha vyacu maze ukakira ubwo buntu. Rero ahantu twagarukirije abantu benshi barakunda gufatira ngaho nyene bakavuga ati twaracitse abagororotsi, naho no kwiba ndumugororotsi, naho no besha ndumugororotsi. Ariko nashaka ngo uno munsi tuze kandi tuyagena cyane kuri uku kugororoka. Uku kugororoka twakira kuko twaravuganye ko ukugororoka n'ubuzima umuntu yakira. Ukugororoka si ibintu umuntu akora ariko n'ubuzima umuntu yakira kuko mu kameremere k'Imana, Imana iragororotse. Bibiri ivuga ngo Imana ni yera ngo kandi muri yo nta mwijima uriyo. Bisigura ngo Imana muri kameremere kayo iragororotse. Rero Kristo nkuko twabibonye mu gitabo cy'Abikorino haba ngo umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Impamvu yari imwe ngo kugira ngo muri we ducike ukugororoka kuva ku Mana, ducike ukugororoka kuva ku Mana. Bisigura ngo twacitse ukugororoka kuva ku Mana. Rero uko kugororoka n'ubuzima twarakiriye ukugororoka abantu b'Imana. Rero iyo wakiriye ukugororoka mu kwizera Yesu Kristo nkuko twabivuze ntushobora kwakira, ntushobora gucika umugororozi. Nawe ushaka ugakora ivyiza bingana gute utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, novuga ati ubuzima bwawe bwama ari bwawe undi nyene. Ubuzima bwawe bwama ari novuga ati ubuzima bwa nawe ukora ivyiza gute utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana iguma ibona ko uri umunyavyaha kuko ukugororoka n'ubuzima wakira. Rero buno buzima rero benshi baravuga ngo twarakiriye ubuzima bwo kugororoka bikaca biba icitwazo cyo gukora ibidashobotse. Bakavuga ngo twarababariwe ivyaha vya présent passé na futur. Nivyo Imana yaratubabariye ivyaha vyacu twakoze, yatubabariye ni Imana. Kristo yapfiriye n'ivyaha vyo muzukuru wanje, yapfiriye n'ivyaha vyo muzukuru wawe no kurundi rungano Yesu yarabipfiriye. Ariko none buno buntu bufise ico buvuze, hari ico buzana. Novuga nivyo tugira turabire hamwe. Turasoma mu gitabo ca Tito, icete Paulo yandikiye Tito igice ca 11, igitabo ca Tito igice ca 2 ku murongo wa 11 aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura, ukutubaha Imana, ukwifuza ivy'isi, bukatwigisha kwama twitonda tugororoka tuba Imana muri kino gihe. Yesu ashimwe. Muri kino cete turabona ahantu twasomye aravuga ngo ubuntu bw'Imana bwarasutswe. Ubuntu bw'Imana buzanira umuntu wese agakiza, ubuntu bw'Imana buzanira ukugororoka. Rero kuba twarakiriye buno buzima n'ubuzima bufise ico bumaze mu muntu. Iyo wakiriye ubuzima bw'umuntu uba nk'umuntu. Hamwe ufata imbwa ukayishiramwe ubuzima bw'umuntu uvyo gutangaza. Tusanzwe tuzi ko imbwa itambukisha amaguru, novuga itambukisha amaguru n'amaboko. Hamwe wihereza ubuzima bw'umuntu vyo gutangaza ukuntu itangura kwigana gutambukisha amaguru abiri kubera iki yoba yakiri ubuzima bw'umuntu. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo twakiriye ubuzima bw'Imana, twakiriye ubuzima bugororotse, ico bita ubuzima budashira n'ubuzima budahera. Ubwo buzima harimo ukugororoka kw'Imana. Rero buno buzima iyo umaze kubwakira ngo buratwigisha, butwigisha ikintu ca mbere, butwigisha kwikunkumura, ukutubaha Imana kose. Nkuko twabivuze kenshi turakunda kuvuga ati narakiriye Yesu ndashobora gukora ibi, ndashobora gukora ibi. Kuba warakiriye Yesu Kristo, Paulo ni yavuze ngo none ko ubuntu bw'Imana bwasuswe ngo dukora ivyango kugira izina ry'Imana rishigwe hejuru ngo biragahera, ngo ko twarapfuye ku cyango none twoba tukikibaho gute. Rero ubuzima bwo kugororoka nk'abana b'Imana twarabwakiriye. Mugabo ubwo buzima bwo kugororoka butuma twikunkumura, butuma tuva novuga ati twikunkumura ukutubaha Imana kose, bugatuma tugendera mu kwera kw'Imana. Ikintu cyose wokora menya ko ufise ubuzima bwo kugororoka muri wewe mu kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero
ni igiki kizokwereka ko ufise ubuzima bwo kugororoka muri wewe? Twabonye ubuzima bwo kugororoka iyo ubwakiriye bushise muri wewe, ikintu ca mbere bukora burakwigisha kwikunkumura, novuga ikibi cyose. Rero kugendera mu cyaha canke kuja mu vyisa nke kwihereza ubusambanyi, kwihereza ubusuma, kwihereza ububi bwose ntibigaragaza ko wakiriye ubwo buntu, kuko ubwo buntu iyo ubwakiriye ubuntu buza no kugororoka. Iyo ubwakiriye buguha ukwera, buguha kugendera, buguha kwikunkumura ikibi cyose. Rero iri niryo jambo ry'Imana nari nifuje ko tuganira kuri uno munsi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko ubuntu bw'Imana bwarasuswe, ubuntu bw'Imana butuma twitwa abagororotsi, twakira ubuzima bwo kugororoka muri twebwe. Ubwo buzima bwo kugororoka bushise muri twebwe burahindura ubuzima bwacu. Rero ubu buzima bumaze gushika muri twebwe burahindura ubuzima bwacu, bukaduha kwikunkumura ikibi cyose. Rero mu kiganiro gikurikira tuzoshobora kuvugana mbega ni gute buno buzima twoshobora kubushira ku gikorwa, kuko ubuzima twarabwakiriye buri muri twebwe, kandi ubu buzima twabonye ko butaza mu muntu bukagumaho nkuko nyene, ariko bushise ni nk'umuriro. Umuriro ushise ahantu, ikikwereka ko umuriro ushise ahantu hari hakanye hacashuha, hari ibintu uzubona umwotsi utangiye gufumba, kubera ko hari novuga ati igikorwa cy'umuriro, efe y'umuriro ahantu kanaka. Rero ubuzima bw'Imana bushise muri wewe, ikizokwereka ko ubuzima bwo kugororoka wabwakiriye buzokwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana kose, buzokwigisha kugendera mu kwera, buzokwigisha kubaho nk'uko Imana ibayeho, kuko n'ubuzima bw'Imana nkuko nababwiye ati uwohereza ingurube ubuzima bw'umuntu byo gutangaza ukuntu ingurube yonyene yibwiriza koga, byo gutangaza ukuntu ingurube yonyene yo kwibwiriza kugenda nk'abantu, kubera ko iba ifise ubuzima bw'umuntu muri yo. Rero wewe mwene data ndashaka ndakubwire ko nimba warakiriye Yesu Kristo wakiriye ubuzima bw'Imana. Ubuzima bw'Imana bwonyene kuba bufise muri wewe buguhamagarira kwera, buguhamagarira gukora ivyo Imana igomba. Rero ndagutumiriye mu kiganiro gikurikira kugira ngo tubone ati ni gute mbega ubu buzima buri muri twebwe twobuzana ku mugaragaro, kuko ubuzima burashobora kuba muri wewe mugabo ntubushire ku mugaragaro, nkuko umuntu ashobora kwicwa n'inzara afise amafaranga. Impamvu nuko abatamenye uburyo ayo mafaranga yakoresha. Peut-être ko ushobora kuba ufise amadolari uri mu Burundi bikakugora kumenya uburyo bayavunja. Ku bantu batayaza ashobora no kuyita igipapuro, ariko ku muntu yayamenye akamenya kuyakoresha, umuntu yamenye kuyakoresha arashobora guhaguruka maze akagaragaza ubuzima bumatanye canke akabenefisa canke akatungira muri ivyo aba afise bikeye. Rero ndabashimiye cyane ku kanya mwashoye kuduha, mwarahezagiwe cyane. Naho ubutaha mu kiganiro Intahe yacu cy'ubutaha, murakoze cyane. Ino video ikaba yagufashije ushobore kwisangiza abandi, ibe ni vyiza cyane.